n'umunezero n'akanyamuneza ntangere kuri twebwe n'umuryango wacu kubona twaje kwifatanya n'inzego zijejwe kwivuna abansi kubungabunga umutekano inzego zigendereza muri bino bihe byo kwifurizanya umwaka mwiza mushasha ndetse n'umunsi mukuru mwiza wa Noheli. Tubonera akaryo rero kwipfuriza na mwebwe Noheli nziza n'umwaka mushasha mu 2020 mwebwe n'imiryango yanyu abashoboye gushika kuri kino kibanza hamwe n'abasirikare n'abapolisi iyo bari hose mu gihugu canke mu mahanga. Uyu mwaka tugiye gutanga uzobera umwaka w'amahoro umutekano n'iterambere mu ngo zanyu mu gihugu cyose muze mugiremo amagara meza imigisha myinshi Imana mushobora byose ize bayikuranirwa mu kazi kanyu mu mabanga mujejwe mutunge mutunganirwe gutyo igihugu cacu gitere imbere imirimo mujejwe itembere mu muzinga. Banyakwa mwese mukoranenga abatumire bahiri. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri jewe n'umuryango wacu. Uyu ni umunsi mukuru mutugiriye ya 15. Icyo nshimira Imana twatambuye neza tuba tugiye gusozera neza. Uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru amangu nk'aya mwaka uza sije ubanza kuvuga kujambo muzo mukagira umunsi mukuru muri mukuru w'igihugu cyacu. Ndabasaba ikintu kimwe muze mugikore kugira twakoranye iyi myaka 15 yo gusoza muze muguze gatatu na mushasha zo muri mu gatanu muze mubaye bakabanyanga